ngenda kubwire waramaze by'ukuri kunywana na Kristo biragoye ko umuntu yo kuzimya, biragoye ko umuntu yo guhagarika mu gikorwa cy'Imana, biragoye. Hari abantu benshi ashaka no gutangara mbega ngo ujya vuga gute, ujya kora ibikubera iki. Umva waranywanye nawe ntiwohora. Haleluya. Waramenye uburyohe buri muri we, waramenye imbaraga zikorera muri we, biragoye ko bakunzi bahori Kanani TV. Ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Rero imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Ndi imbere yawe nyine icubahiro Imana Data rugira byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Ndi imbere yawe muri iki gitondo cyiza mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Imana, nje nguhimbaza, nje ngutazira, nje ndirimba nifatanya n'ibyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru. Eregura Imana nziza, eregura Imana dukomeza, eregura Imana dushigikira. Kandi mukunzi mwiza, waravuze neza ngo bagukorera mu kuri no mu mwuka kwigera ubareka bonyene. None ndashima mukunzi mwiza ko n'uyu mwanya uri kumwe nanje, uri kumwe na bene data bose bagukorera mu kuri no mu mwuka. Mwami Imana, ko ntushobora kubareka bonyene kuko iyi si ishinyikiye benshi, ariko nawe Mwami Imana ijisho ryawe ntirivirira bawe, kandi hore ubagwanirira tugwanirira intambara tutomenya. Hari izo tubona, hari nizo tutabona, kandi izo tutabona nizo nyinshi. Rero muvyeyi mwiza, ndagushima kandi ndakuninaza kuri urwo rukundo n'ubwo buntu ushimagizwe kandi uhimba. Rero mpwemu yera ndaguhaye ikaze na karibu, ngwino ubane nanje, ngwino ushigikire, ngwino umbera, ndakubera kanwa nawe ubere muringo tucisha mu gutanga jambo ku bana b'Imana kugira ngo batabagwe naryo kandi bubakwe naryo. Ndagushimiye kandi ndagukunda kwemeye kubana nanje. Hama icubahiro cyose n'amashimwe agarukire Data, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo vy'ukuri ni wabuhagurutse gukorera Imana. Ubushobozi bukoreramo buruta bukorera buri hanze, ubushobozi bwa Satani. Haleluya. Abakugwanya boza bikugwanya byoza, ariko nagira ndakubwire ngo vy'ukuri uri kurakora igikorwa cy'Imana, Imana ikabikinezererewe. Intambara zose ucamwo Imana ibana nawe. Haleluya. Imana ibana nawe, Imana irakugwanirira, Imana irakwemeza abantu, Imana iragushoboza. Haleluya. N'iminwa yari guhagurukiye igaceceka. Haleluya. Kubera imbaraga zigukoreramo. Rero imbaraga z'Imana zimira izindi zose. Haleluya. Ziramira imbaraga z'umwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Vyakozwe n'Intumwa. Turasoma igice cya 4 duhere ku murongo wa 13 dushikane ku murongo wa 21. Babura uko babahana bapfa kubarekura. Haleluya. Babonye ugushira amazinda kwa Petero na Yohana, kandi babona ko batigishijwe, ariko atari abanyabwenge baratangara, maze bamenya ko babana na Yesu. Kandi babonye uwo muntu yakijijwe ahagararanye nabo, babura ico bavuga. Haleluya. Barabataramura, maze baje inama bati, mbega aba bantu tubagire dute? Ko vyamenyekanye mu baba i Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso kibaye rurangiranwa. Natwe ntidushobora kubihakana, ariko kugira ngo ntibarushirize kwamamara mu bantu, tubihanize cyane ntibongere kugira umuntu n'umwe babarira muri iryo zina. Babahamagaje barabihanikiriza ngo ntibagerageze na gatoyi kuvuga canke kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barabishura bati, namba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana, nimuhitemwo, kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Nabo bongeye kubihanikiriza barabarekura, babuze uko bahana kubw'abantu, kuko bose bahimbaza Imana ku vyabaye. Amen. Iyi nkuru dusomye ni nkuru gihe Petero na Yohana
bahegeye gusengera cya kimuga bahora baterurira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, hama wewe yari yiteze ko bagire bamuha amafaranga, hanyuma bacaramubwira ati Petero aramubwira atumviriza ati nuduhanga amaso ati twebwe ntidufise ifeza n'izahabu atariko tugira tuguhe igisumba ifeza n'izahabu. ngo Petero ngo acamufata ukuboko aravuga ngo mu izina rya Yesu haguruka, hama cya kimuga kirahaguruka kirakira. Hama abantu babibonye baratangara, haleluya, baratangara, nabo baguma bamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ngo abanyabwenge b'ibyanditswe n'abakuru b'amasinagogi barashavura, barashavura kuko babona yuko abantu benshi bariko barabahurumbira kandi babona ko aba bantu bariko bakora ibikorwa bitangaje, haleluya, kuko bo burumva barakora n'ibimenyetso bigaragara ko bari kumwe n'Imana. Hanyuma bagashaka kubazimya, abanyedini bagashaka kubazimya, haleluya. Ngo hanyuma ngo barabahamagara, barabihaniza, tumviriza atubu rero ntidukeneye ko musubira kwigisha muri iryo zina, haleluya, haleluya. Barababarira tumbe tubabwire ati twebwe ntituriko dukora ngo tunezereze mwebwe, haleluya, kandi ntimushobora kuduceceka ngo tureke kuvuga ibyo twabonye. Twarabonye gukora kw'Imana, twarabonye ubushobozi bwakoreye muri Yesu Kristo, twarabonye ubushobozi bwamuzuriye mu bapfuye, ati ntidushobora kuceceka, haleluya. Ngo hanyuma aba bantu birabayobera kuko urumva abantu baraho bari babashize ku mutima, barabona yuko aba bantu ari abadasanzwe bakoreshwa n'Imana. Baravuga ati none tubakoze iki? Ntituri bubahane kuko aba bantu badutera amabuye, kuko bari babonye umuntu, bari bamuzi, barabona imyaka yari amaze yicaye ngaho ari kimuga, kandi ngo yari yavutse ari kimuga. Hanyuma kandi bakabona ati none ubu bushobozi bwatumye uyu muntu akira akaba muzima, ati ni ubushobozi budasanzwe, haleluya. Rero nabo bibagora kwemera kubera idini ryabo, ariko abantu benshi babashira ku mutima, bashira ku mutima aba bantu bizera ibyo bariko barabigisha, rero bashaka ngo babazimye, haleluya. Ingenda kubwire waramaze by'ukuri kunywana na Kristo, biragoye ko umuntu yo kuzimya, biragoye ko umuntu yo guhagarika mu gikorwa cy'Imana, biragoye. Hari abantu benshi bashaka no gutangara, mbega ngo ujya vuga gute, ujya kora ibikubera iki? Umva, waranywanye nawe ntiwohora, haleluya, waramenye uburyohe buri muri we, waramenye imbaraga zikorera muri we, biragoye ko wohora, haleluya. Ngo hanyuma ngo niho aye twasomye ku murongo wa 17 ngo ariko kugira ngo ntibarushirize kwamamara mu bantu ngo tubihanize cyane, ntibongere kugira umuntu numwe babarira muri iryo zina. Urumva ngo baramamaye, uyu munsi niwo kwamamara atagikorwa, atampinduka iri kuraba mu bantu, haleluya. Niwo kwamamara uri kuvuga ibyawe, ariko niwa uri kuvuga ibya Kristo, haleluya. Si wewe wamamara ko hamamara ibyo uri kuravuga, hamamara Kristo mu bantu, haleluya. Niwe yamamara, benshi bakamugaruka ko, benshi bagahindukira, bakava mu nzira y'ubuzimire bagahindukirira Kristo, haleluya. Ngo hanyuma ku murongo w'18 ngo babahamagaje ngo barabahihanekiriza ngo ntibagerageze na gatoyi kuvuga canke kwigisha mu izina rya Yesu. Urumva barabihaniza ati ntimusubire, kubera babonye imbaraga zikorera muri bo, haleluya, ko zimiri zikorera muri bo, haleluya, haleluya. Imbaraga z'Imana zimiri izindi zose, amen. Ngo hanyuma ngo ku murongo hepfo ku murongo w'19 Petero na Yohana barabishura bati ngo namba ari byiza mu nyonga z'Imana kubumvira kubarutisha Imana, ni mu bihitemo. Urumva baravuga ati by'ukuri ne mwamwe mukorera Imana, muzi Imana, ati ni mutubwire icyo dukwiye guhitamo, haleluya. Ati tubwire kuko Imana murayitubwira, ni mutubwire ko uyu munsi twohora ibikorwa by'Imana. Ati kuko ujya muntu yakize yamugurutse, sibo bamumuguruye, ni ubushobozi bw'Imana bukorera muri bo bwatumye amuguruka. Ati rero tubarire icyo gukora tucumve, haleluya, haleluya. ngo kuko umurongo wa 20 ngo kuko tweho tudashobora kureka kuvuga ibyo twabonye n'ibyo twumviye, ibyo twabonye n'ibyo twumvise. Barabonye ubushobozi bukorera muri Kristo, barabonye ingene Yesu yazutse, barabonye ibikorwa yakoreye mu isi, bari kumwe, baravuga ati twebwe ntidushobora kubinuma, haleluya. Ati ntidushobora kubinuma, atariko mwebwe nimutubari icyo dukwiye gukora, atariko
weho ico twiyemeje kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ngo ku murongo wa 21 ngo nabo babonye nabo bongeye kubihanikiriza barabarekura babuze uko bubahana kubw'abantu kuko bose bahimbaza Imana ku byabaye. Baraburanirwa barabura uko babigenza kubera isinzi ry'abantu bari kubahimbaza Imana, bavuga ubukuru bw'Imana, bavuga ibikorwa bitangaje by'Imana, baravuga ati ntaho dufise tubaca. Haleluya. Nyagira ndakubwire muntu w'Imana, wewe uyu munsi uri kurakorera Imana ubona hari bigucugaye hirya no hino, tugira ubwoba. Haleluya. Iyagutumye, iyaguhagurukije izogushigikira no muri izo ntambara. Haleluya. Izogushigikira no muri ibyo byose ubona biguciye hirya no hino, abaguca intege bakuvuga bagira Imana izobana nawe, izogukomeza kandi izina ry'Imana rizoshigwa hejuru, hama nawe uhembwe. Haleluya. Nta muntu yakoreye Imana n'umutima we wose Imana yoshobora gutererana. Ibyo ntibibaho. Haleluya. Ntibibaho. Ikibazo nuko tuvanga. Ariko umuntu atavanga, umuntu yashize umutima ku Mana akizera ijambo ry'Imana, nta na rimwe Imana yoshobora kumuhemukira. Haleluya. Intumwa zishingira intahe Imana. Haleluya. Nizita ku bibazo bohura nabyo, nibita ku ntambara bariko barajamo, baravuga ati twebwe tuteza gushingira intahe Imana. Haleluya. Bashingira intahe umwami wabo mu bikorwa bitangaje bamubonanye, kandi ibyo navyo Kristo yaravuze ngo ati ubu bushobozi bwose je ndiko ndakoresha hagati muri mwebwe, ati sinshobora kubusubirana mu ijuru, yabusigiye abamwizera. Haleluya. Nabo batangura gukoreshwa ibitangaza. Nawe ubushobozi bugukoreramo si ubwawe n'ubwa Kristo, ubwo nawe ni wamwizera ukamukorera n'umutima umwe. Haleluya. Ukamukorera n'umutima umwe, nta kabuza uzobona kugirirwa neza nawe. Haleluya. Ikibazo ndasubiye kukivuga, ikibazo turavanga, ntitugenda uko ijambo ry'Imana rivuga, ntidukora uko ijambo ry'Imana ridubwira. Haleluya. Ariko uwakoze ku ijambo ry'Imana rivuga, Imana ntishobora kumureka wenyene, Imana ntishobora kumwirengagiza, kuko yaranabivuze ko idashobora na rimwe kwirengagiza abana bayo. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Mana data rugira byose uri mwijuru, tubikoze imbere yawe ngushima mukunzi mwiza, kuko nta na rimwe worekera abana bawe bonyene mu rugamba, kuko isi turi mu rugamba, turi mu ntambara, turi mu bibazo bikomeye, ariko waravuze ngo ntimutinye, unaje wisi yaranyase namwe bwizobanka, wariko nimuhumure ndi kumwe namwe, sinzobata mwenyene, sinzobasiga mwenyene. Shimagizwa mukunzi mwiza ko n'uburi kumwe natwe, udushigikira mu gikorwa cy'Imana, udushigikira mu byo duhura nabyo uko bukeye nuko bwije. None mukunzi mwiza ndagushima kandi ndakunenahaza, icyubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.